turi mu kwezi ko kubiba mu bwiza bw'Imana. Vuga ngo kubiba mu bwiza bw'Imana. Kubiba mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Ubwiza bw'Imana ni kibanza. Ntabwo ari kirere gusa, ariko ni kibanza. Reka nkoreshe ino jambo, ni umurima umwana w'Imana ahamagarirwa kubibamo. Kandi iyo ubivye mu bwiza bw'Imana, I'm telling you the truth, ntushobora kuguma uri wa wundi. Nivyo tugiye kurabira hamwe uyu munsi. Abantu baba abadasanzwe mu bwami bw'Imana, hari abaprefera izindi nzira zindi z'amangetengete, gutanga ivyaro zabo, gutanga imibiri yabo, gutanga ibihimba bigize imibiri yabo, gutanga imyaka yabo, kugurisha inyenyeri zabo n'ibindi. Ariko abadashimye guca muri iyo nzira itanashika, kuko iyo ntishika. Birivuga mu umutima w'umuntu uribesha ku kindi kintu cyose. Kandi hari inzira umuntu yibwira yuko ari nziza mu maso yiwe, mugabo akaba ari inzira ijana mu mahonero. Inzira y'ukuri ishobora kugufasha, inzira y'ukuri ishobora kukurongora, inzira y'ukuri izoguhesha, munyumvirize neza, umunezero utavanzwemo umubabaro, umugisha utavanzwemo agahinda, amahoro atikurikije kwicuza no kwiganyira, biri ahantu hamwe gusa mu bwiza bw'Imana. Uyu munsi ngomba gukundisha ubwiza bw'Imana kuruta ikindi kintu cyose, kuko munyumvirize neza, ifi iyo itari mu mazi ntishobora kubaho. Kuko iyo tuvuze ubwiza bw'Imana, reka mugabo kandi ndabusigure manje kwitiza kandi kuvuga ubwiza bw'ikintu cyose Imana yaremye. Imana ikintu cyose yaremye yamanje kukiremera ikirere kigitwara canke kigituma kibaho. Akarorero, Imana ntiyaremye ibiti, Imana yaremye agataka, yaremye isi. Ikirabwira isi mu itangura igice ca mbere ngo wasiwe numereko ibitegwa, ibiti n'ibindi byose kanaka. Imana irema amazi canke irema inzuzi, ibiyaga. Ikirabwira ibiyaga, irabibwira ngo nimusegenyukemwo amafi. Ifi uyikuye mu mazi ntishobora kubaho. Igiti ukiranduye ku isi ariho cavuye ntigishobora kubaho. Imana mu ijuru igira inama, iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, ngo mu ishusho yayo niho umuntu yaremewe. Mu yandi majambo, umuntu Imana yaremeye yamuremeye mu bwiza bwayo. Aho Imana yari iri niho yaremeye umuntu. Uko ifi idashobora kubaho hanze y'amazi, canke ngo igitego canke igiti kibeho hanze y'isi yakimejeje canke yacumye kibaho, niko n'umuntu w'Imana ashobora kubaho hanze y'ubwiza bw'Imana. Ntaco muraza kuntahura. Ariko rero ndashaka uyu munsi ndabigishe ibanga ryo kuganza muri buno bugingo. Ngomba ndabigishe ibanga ryo kudakogwa ko muri buno bugingo. Ngomba ndakwigishe ibanga ryo kuba agatera bwoba, kuko abatera canke ababiba mu bwiza bw'Imana, nari babwiye ubusize, abo bantu barazwi mu ijuru. They are famous in heaven. Kandi barazwi nikuze, barashobora kutamenyekana mu isi. Hari abantu hano muri nosi tutazi, mugabo mu ijuru barazwi. Kandi mu ijuru hariyo population iruta iyo mu isi. Ikuzimu hariyo population iruta iyo mu isi. Better to be known, ni vyiza kumenyekana mu ijuru ukamenyekana n'ikuzimu, naho mu isi batokumenya naco bivuze. Nani siko ndikuvuga n'abantu Imana muri kibanza bamenyekana mu ijuru gute? N'abantu munyumvirize neza bahora bari mu bwiza bw'Imana, bazi inzira y'ubuzima. Dusomye Zaburi ya 16 ku murongo wa 11 havuga ngo you will show me the way of life. Uzomyereka inzira y'ubuzima. Hariho inzira idutwara mu buzima. Abantu binyibaje ubuzima sukurya no kunywa no kuryama, kurongora, kuvyara no gukora amavoyage n'ibindi. Ubwo si bwo buzima. Ubuzima nukuba uri kurashitsa inama y'Imana hano muri nose. Baba ntibari kumwe nanje. Imigani 19 ku murongo wa 21 havuga ngo mu mutima w'umuntu hari imigabo n'imigambi myinshi, ariko
ariko inama y'uhoraho niyo yomye nizorama. Hari abantu ibyo bariko barakora, bariko barahimbara imiryango yabo, bariko barahimbara mu runganwe rwabo, ariko Imana itaryohewe. Umunsi umujene umwe mu docteur aheze kuvumbura ikintu kidasanzwe, bategura ibirori byo kumuha ubushimwe, kumumenyekanisha, gupibiriya ivyo yakoze. Hama abajurnaliste baramwegera, baramumaze ati wiyumva gute? Arababwira ngo numva mbabaye. Aramubwira ati sa urababaye n'ivyo yagize gukora? Ati eko ndababaye. Ati ubabaye gutoje kwandikisha amateka. Mwisi uyu munsi turiko turirukanka ngo twandikisha amateka, tuvugwe ko birenze ko abandi bariko baravugwa. Ico sico, iyo siyo nzira y'ubuzima. Hari abantu bazwi hano muri nose mbwa bijuru bitazi. Hari abantu ivyabo bifise akarimbi kagarukira ngaha. Baramubaza kubera ko utanezerewe. Ati mwese muranezerewe sofu jewe. Ati kubera iki? Ati kubera ko mwebi nivyo mwashaka. Ati binakoze nivyo abavyeyi banje bashaka. Mugabo jewe sinakoze ico nashaka. Baramubaza ati vyakweri ntiwashaka kuba umudokteur? Umuvyeyi wese abifuza ko umwana wa umudokteur. Bigenda gute wewe nguvye ntibikunezera? Ati izo ni indoto z'abavyeyi banje. Mugabo je sinigeze mbaho indoto zanje. Bacamaze ati indoto yawe yari iyi. Ati indoto yanje yari kuba DJ. Abantu hatari kogamana, ariko nimba ivyo vyo mutuma anezerwa. Muriko muranyumva? Mu mutima w'umuntu haba imigabo n'imigambi myinshi, ariko inama y'uhoraho ni mu bwiza bw'Imana tumenya inama y'uhoraho. Nari gushobora kuba businessman mwiza kandi naranabikunda, natanguye kudandaza ndi umwana muto. Hano haro benshi mwari mufise ingabire zitandukanye z'ibyo mwari gushobora kuba. Nari gushobora kuba umunyepolitike mwiza cyane kuko Mana yanje suko nyene ntabirimwo, mugabo ndabikurikirana, nta makuru ncika. Nari gushobora kuba umukinyi mwiza, murabona naye amaguru yanje ni Roberto Carlos, itire yanje yari gukata. Ariko inama y'uhoraho, inama y'uhoraho yangize kuba umuvuga butumwa, kandi ndabinezerewe. Numva ameni y'umuntu w'Imana muri kino kibanza. You will show me the way of life. Na handi ivyo ubikura. Umunsi Imana iha icerekezo ubuzima bw'iwanje, nari mu bwiza bwayo. Uku kwezi kukwigishe guha ikibanza ubwiza bw'Imana kuruta ikindi kintu cyose wahora uha ikibanza ca mbere. Ubwiza bw'Imana burenze amadiplome yacu, ubwiza bw'Imana burenze amasuccess twogira, ubwiza bw'Imana burenze kuvugwa neza, ubwiza bw'Imana burenze gukora ivy'ubuhizi, ubwiza bw'Imana burenze kugira izina rya rurangiranwa, ubwiza bw'Imana burenze gukoreshwa ibitangaza, ubwiza bw'Imana burenze gukoreshwa n'Imana ibikomeye, ubwiza bw'Imana burarenze ikintu cyose wosubira kwibaza kuko aho n'imitima yacu iba ikumva ko iri kirabaho. You will show me the way of life. Achikomeze kavuga ngo in your presence, sinzi ini NRT King James ivuga ngo in your mubwiza bwawe there is fullness of joy. Niho hari ukunengesera kwibizotuma unezerwa. Urazi umunezero ugira atari kubera ko bakubwiye inkuru nziza, mugabo kubera ko muri wewe hari imbizi z'ubugingo zamaziriko ziradudubiza. Rimwe na rimwe harabatubaza ati none mwe nimwigera mubabara? Turababara cyane, mugabo iyo ndi mu bwiza bw'Imana imibabaro yose iraherengetera. Naramenye ikibanza kimwe sobora kubamo, nkibagira amasusi yo muri buno buzima, nkibagira amafacture ntararegulariza, nkibagira ibyo dufise ngaho mu isengero tutarakora, nkibagira ibitandukanye, nkibagira ibintu byose. N'ahantu tuba ibindi byose bikazimangana, hakagaragara umwe gusa, izina ryiwe ni Kristo Yesu. Ukumva kubumvye, ntusubire kwibuka kutararongora, ntusubire kwibuka kutararongogwa, ntusubire kwibuka ko imyaka ikujanye, kuko kuba mu bwiza bwiwe umunsi umwe gusa biruta kumara igihumbi ahandi. Icyo nico kibanza udashobora kwihenda mu
Emabwire ubwiza bw'Imana nibwo ufite capacity yo kuguhishurira ivy'amaso mubiri wawe adashobora kuguhishurira. Hari abantu bitegereza abantu bakiri raw material, bakiri fasha mu kirundi, bakiri raw material brut, batarahingurwa. Siriko muri ko muranyumva. Emabwire ikintu, hari ivyo wowe ubona bitarahingurwa bikiri raw material, mugabo mu bwiza bw'Imana, mu bwiza bw'Imana urahabwa capacity yo guhishurirwa ivyo abandi batarahishurirwa. Siriko ari umuntu yava muri kino kibanza. Haleluya. Kuko benshi muri kino kibanza ndiko ndabavugira ibintu ntimuraheza guhingurwa. Imana yacari kirahingura igikorwa cyayo muri mwebwe. Nico gituma sometimes bamwe babihenda ko Yesu abwira wa mugore w'Umusamariya ati yaba wari uzogusavya amazi, igituma utamumenye nturi mu bwiza bw'Imana. You pretend to be, mugabo you are not. Sihuri. Ariko iyaba wari umenye, kuko ico mfise kuguha kirenze aya mazi muza kuvoma ngaha. Mu bwiza bw'Imana hari birenze ivyo dushobora guhabwa muri buno buzima. Sindiko abantu b'Imana bakiri muri kino kibanza. Nakintu ukeneye, you just need the presence of God. Mose arabwira Imana ati Imana uri kuravuga ngo tugende, simva ngaho utajanye natwe, sinza kuva ngaho, noba njanye iki? Ndashaka kubwira umwana w'Imana muri kino kibanza ntihagira intambuko nimutera utaramakinga sure yuko Imana iri kumwe nawe. Kuko nubwo wo kwihenda ariko Imana ikaba iri kumwe nawe, izomenya ukungene ikosora ivyo wihenzemo. Ariko ukagenda uyisize inyuma, sinzi wowe ubwawe urigemuye mu maboko y'umwansi wawe. Mose ati simva ngaha tutajanye, simva ngaha tutajanye, nkeneye kubana nawe, nkeneye ubwiza bwawe. Haleluya. Reka just utuntu dukeya nabateguriye kubiba mu bwami bw'Imana cyangwa mu bwiza bw'Imana. Bisobanuye gushira mu Imana mu vyawe, is to involve God. Nugutuma Imana yivanga mu vyawe, nukutemera kuba mu kintu na kimwe Imana itarimo. Kubiba mu bwami bw'Imana n'ahantu honyene ikintu kitagira ubuzima gitangura gutembamwo ubuzima, kuko ubuzima butemba mu bwiza bw'Imana. This is the seat of the living God. Kubera iki tavuze this is the seat of God, mugabo ari the living God, the seat of the living. Twe twizera the living God. Birivuga ngo mwisi hari vyitwa Imana vyinshi, hari vyitwa Imana vyinshi. Nico gituma kuvuga gusa Imana ntibihagije, mugabo ifo gupresa ko twebwe abizera turazi izina ry'Imana. Iyo uvuze Imana n'umubuddhist avuga Imana, n'uwundi avuga Imana, mugabo twebwe Imana kirafise izina ryayo ryahishuwe muri Kristo Yesu. Nico gituma kera batiza mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mwemere, mugabo intumwa zitanguye kubatiza zabatiza abantu mu izina rya Yesu, kuko izina rya Yesu niryo zina ry'Imana Data, niryo zina ry'Imana Mwana, niryo zina ry'Imana Mpwemu Yera. Ubundi Imana Data it's an office, ni office, ni bureau, mugabo izina ryayo cyo ngo nahishuriye abo wampaye izina rya izina Yesu yahishuriye abantu bw'Imana ni wenyene. Cyo cyuma Filipo ati twereke Data, ati Filipo imyaka tugendanye turamenya. Umunsi umwe abayuda baraza ati we wagahungwe k'imyaka 30 urutabashobokuru bacu ba Aburahamu. Arabwira ati imbere yuko Aburahamu abaho jewe ndiho. Ntiyavuze ngo imbere yuko Aburahamu abaho jewe nariho, kuko Imana ntiri umwanya, Imana iri hanze y'umwanya. Ifise igihe yateguye cyayo, his opportune time. Kabashi atados. Lazaro yafuwe, bari bamubwira ataragwaye, hararemvye, harabwira ati ngwara siyo kumwica. Hari bandaniza ibikogwa, uwo munsi nyene yabivuze Lazaro arapfa. Yesu nihe intervenye Lazaro agwaye, Yesu nihe intervenye Lazaro yapfuye, Yesu nihe intervenye Lazaro atarabura. Yararindiye igihe c'Imana. Igihe c'Imana hari ryari iminsi 4 inyuma yo gupfa
kwa Lazaro. Ndakubwira nabwiye abigishwa bibashabwira ngo Lazaro umukunzi wanje raba kino kintu. Yavuze ngo yapfuye. Igituma ivyawe bitazuka nuko nyene uvyita ko vyapfuye. Ariko ubundi bizuka niba bisinziriye. Ukibona ko vyapfuye mwene maje wewe wamaze guca urubanza vyaheze. Mwana ndashaka kumbwira umuntu hero ndi bati umviriza amafinance yanje arasinziriye ntiyapfuye arasenzereye. Mumbere umuhamagaro wanje urasinziriye ntiwapfuye urasinziriye. Haleluya. Ingabire yanje ntiyapfuye no irasinziriye. Ivyanyu ntivyapfuye kuko itapfuye nikizosubira kubaho kizorinda kugaruka ku mwami wacu. Ariko abiteze gusubira kubona ivyabo bisubira kugira ubuzima nabizera ko ivyabo bisinziriye. Lazaro nyuma y'iminsi 4 ku bantu yapfuye Yesu avuze ngo arasinziriye. Ingo tugende kumuvyura, ingo tugende kumuvyura. Iki gitondo umwami wanje yazindukanywe no kuvyura ikintu cyose gisa nk'icyapfuye hejuru ubuzima bw'iwawe. Ijambo ry'Imana mbwira ngo mu nyonga ziyo yize ngo ni Aburahamu yuko ari Imana izura ivyapfuye yita bitariho nk'ibiriho. Haleluya. Kubwawe ntibiriho mugabo ku Mana biriho. Mbwira umuntu ati kubwawe ntavyo ubona mbwa ku Mana biriho. Haleluya. Haleluya. Ufise sinivyo uri kurihutira. Uri mu bwiza bw'Imana ariko agendana n'Imana. Kandi ugendana n'Imana munyumvirize neza ntashika kare ntashika yacerewe ashika ku mwanya. Muriko muranyumva? Ashika ngira umuntu ati nzoshika ku mwanya. Nzoshika ku mwanya. Nzoshika ku mwanya. Ica dusaba ni kimwe gusa. Stay in my presence. Guma mu bwiza bwanje. Ibisigaye ibihari vyose biri ku buzima bw'iwawe ngiye kubishira kwihereza. Iniryo jambo ry'ubuhanuzi ndabafitiye kino gitondo. Nyarukiriza guharura 10 nyarukiriza guharura 17. Naho nushaka nkangarukiriza nga umusomyi wanje ari hehe? Ya mu bwiza bw'Imana tuvuga byinshi no? Mu bwiza bw'Imana turareka katubwira byinshi. Iyo gifise listen iyo turiko turabiba mu bwami bw'Imana hari kibanza tugeramo tugacereza nawe gatangura kuvuga. Haleluya. Umuntu akakubona akumva kutandukana ivyo ubwiza bw'Imana budutuma abatandukanye n'abandi. Navuze kare muri kito cy'Icyongereza omni the presence of God. Ubwiza bw'Imana bwonye nibwo bwonye bushobora kudutuma tuba batandukanye n'abandi. I'm going to show you in the scriptures. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli baguhe inkoni umuryango wabasekuruza wose utange imwe zitangwe n'abakuru bose b'imiryango y'abasekuruza. Izo nkoni zose na zose zibe 12. Donc inkoni yose representa famille, representa tribu, representa umuryango. Ndakunze kubabwira yuko iyo waje ngaha ntiwaje nka wewe, waje nk'umambassadeur umuryango wawe. Agakiza kawe gafite ubushobozi bwo kwandukira abo mu muryango wawe. Ibyakoze mu 13:31 ntiwizere umwami Yesu urakira be nabo mu nzu yawe. Je kuba warakije mu muryango wawe ico ni kiremesha umutima wanje ko nabandi bari mu nzira. Iyo amene sinzi gituma itanshikiriye ngaha. Kuko wewe uri imbuto uri giti Imana ateye mu muryango wawe. Babishaka batabishaka birivuga ngo ubwami twakiriye n'ubwami budashobora kunyiganyiga cyangwa budashobora kunyiganyizwa, n'ubwami budashobora muravyumva guhutishwa n'ikintu nakimana majambo. N'ubwami bwama bwihagazeko nimba vy'ukuri wizera kuri muri ubwo bwami, n'ubwami uzoguma bwihagazeko kugeza aho abo mu muryango wawe bose abavyumva n'abatavyumva.
dimanche passé nabajije abo nariko ndigisha ni bande baje nga bampinga cyamona abantu barakiri ndazi ko nunga no baza kandi namwe mu SNCR ninde muntu yaje gusengera nga agondojwe mugabo mu minsi yahera canke mu gihe ca mbere yarampinga ube SNCR wewe ni watwara abandi bose sizo kwibagira wewe ayo nakubonewe kosha tarika turahabe hajya na wewe Yesu we harabatinye kuvuga ati mbega hacakurikira iki ntagikurikira emabwira ikintu kimwe ni waba hanze y'ubwiza bw'Imana wamubizi kuri vulnerable gushobora gutsindwa n'ikintu icari cyose ariko nta muntu numwe mu mateka mfise nta muntu numwe nzi ateba mu bwiza bw'Imana afata umwanya wo kuba mu bwiza bw'Imana yatsinzwe muri buno buzima arashobora gukubitwa ibipfunsi arashobora kunyiganyizwa arashobora kurenganywa ariko ivyiwe ntibigarukira ngaho n'abantu bama bivyukiranya n'abantu n'abantu iyo bakubiswe hasi bahaguruka bakema bakabandanya amashini mundu ku mwami w'abami. You can't defeat, tushobora gutsinda abantu bamenye ibanga ryo kwigobeka munsi y'ivyubi vy'amababa yayo. Zaburi ya 91 harambwira ngo ababa mu bwigobeko bw'isumba vyose aho niho tuba ntibavuga ngo abaca ntituhaca ntituharengana ababa n'ahantu tuba n'ahantu duteba n'ahantu tuguma n'ahantu twama n'ahantu twinjira tugasohoka ababa mu bwigobeko bw'isumba vyose bazokoma bari mu gitutu cy'ishobora. Umukoresha yo kurenganya ariko nutirengagiza kuba mu bwiza bw'Imana. Umucamanza atagabitanya goroka izina ryiwe ni Kristo Yesu mu bushobozi bwa muhemu yera. Uwo mukoresha azomugukurako. Hari umugabo witwa Mordecai basha mvuga ivyiwe. Mordecai nivyo mu buzima busanzwe yari mu gatekeeper yari umuzamu. Urazi mu bwiza bw'Imana yakora amatitre. Nico gituma umuntu azi ibanga ry'ubwiza bw'Imana ubuzima bwe ntabwubakira kuri titre. Ntababara batamuhamagaye apotre, ntababara batamuhamagaye ngo nyakubaho, ntababara batamuhamagaye deje, ntababara batamuhamagaye ya matitre hano muri nosi kuko icari nakeneka abantu bakimwemeza asangwa akizi. Si ibintu bimutuma aba niwe atuma ibintu biba. Vuga kantu isaha zigitangaza hano muri nosi bazita Rolex zikogwa n'abaswisse. Ushobora kubona isaha bisanzwe y'ibihumbi amajana 7 by'idolari, umuriyoni w'idolari zibaho. Mugabo witwa Cristiano Ronaldo yambaye Rolex ya fo nta numwe azokwigira rumarika kari ya fo. Sinzu igira President avuze ngo nje kuba ngaha muri siege iyi nzu ica ihindura statue icicika ikirimba. Nico gituma listen to this. Mbega mutagote umuprince wa Arabie Saoudite bamusanganye iPhone 12. Nga nta numwe yigeza mutwenga ngo ni ngumye ntarekura kubera iki ikibanza arimo kirarenze ko umugirane n'ivyo uri kuravuga. Ntaretse kwitunga kubera ko atabishoboye. Wewe uyifise avuga ati caciyemo ariko wayigize ntitwovuga ngo caciyemo. Wewe voyage muri business class cyatuvuga mu ndimi ati hewe reka Imana iri ku kivi
mugabo we nta na business class ibaho kuko agendera muri jet privé yiwe. Nubwo byoshaka kugenda muri business class tubifata nk'ibisanzwe, nivyo vyiwe. Cristiano yambaye Rolex ya fo, nta numwe twese tubona kari ya vrai kubera iki ni wa yambaye. Ariko we pima gusa naho yo bari ya vrai uyambare. Itandukaniro riri, we wambaye ya vrai undi yambaye ya itandukaniro riri he? Uyambaye. Abantu ba mu byiza bw'Imana bambaye Imana. Ikintu cyose kibagize kigira agaciro. Eba abantu nakubwiye ahantu nyarukiza just ni declaration ngoma ngiri prophétique. Hanyuma tatubwira akantu kamwe gusa hari ngira umuntu ati hari imvururu, hari amajambo mubwira uti hari induru ku murongo wa 3. Inkoni yose bayishaka izina ry'umurika, kari ku nkoni y'Abalewi umviriza ingene Imana mugiye wandike ko izina rya Aroni. Ufite bari kwari ninda zoba mukuru, ninda zohabwa n'amabanga. Oya urya ntabikwiriye. Urazi Imana ishimwe ko Imana mu kukugira neza itarinda kugisha inama abantu. Narinzi ko mfise abantu muri kira kibanza. Imana ishimwe ko ata conseil de famille Imana inda gukoresha ibabaza ibijanye n'ibikwerekeye, kuko no wibaza ko akwifuriza neza wotangara. Avuze ati Imana banzu bangire kumugirira neza, je ku bwanje umuntu umengo ntiharagera. Izo nizo nyuma situation turimo. Rero hari izi mvururu ninde Imana ati iy'Abalewi shaka izina rya Aroni. Umviriza nyarukiza ku murongo wa 4, uheze uzirambike mwihema ry'ibonaniro imbere y'ibishinga intahe. Akanda gakunda cyane, where I meet with you, aho nama mbonanira nawe. Urafise hano Imana ikunda kubonanira nawe. Hano nama ndababwira igicaniro cyo kugiti cy'umuntu, handi Imana gusanga, handi ugara telefone yawe ukavuga ati Imana ndaje kuri rendezvous, ndaje guhura nawe. Avuze ngo aho nama, where I meet with you, ukirambikeho aho hantu. Mani madam uzishire mu bwiza bwanje. Next verse. Okay, maze umuntu nzotoranya ngumane nanje, inkoni yiwe izonaga. Sunya kano kajambo izonaga. Ngoma ndababwira ikintu mutari muzi. Turiko turavuga ascension, turiko turavuga kuduzwa, turiko turavuga kunaga. Aha Imana igomba kuduza umuntu. Muga uburyo igiye kubikoramwo, igiye gutuma ivyiwe biba ko ikimenyetso kigiye gusiga kabaza mu bantu yuko byukuri uyo muntu aratandukanye natwe. Mbwira umuntu hano ati Imana igiye guhishura yuko utandukanye n'abandi. Iki nico Imana igiye guhishura yuko utandukanye na inkoni yongeye gutoranya. Ikizo yerekana izonaga. Okay. Maze umuntu nzotora inkoni yiwe izonaga. Uko niko akariko nashaka, niko nzoherengeteza imyidodombo Abisirayeli babidodombera ndayikure mu matwi. Mucyongereza nakundi ngene bavuga ngo, then I will finally put an end to the people's murmuring and complaining against you. Uko nibwo buryo nahisemo bwo kurangiza ibihari. Gushika n'uyu munsi haracari ibihari ku marembo y'Ibabuloni, ku bicandiro by'umugwani haracari ibihari. Ikintu cyo haracari ibihari mu muryango wawe, abaje mu Rwanda haracari ibihari. Nadugoya ntibikumda ntarute ntakora ikintu bigenda gute ibi nabiriye haracari impari. Mugabe Imana ikiravugana n'umukunzi wayo kino gitondo, ivyitwa impari ndagiye kubishira ku iherezo. Impari zuko utavyara Imana igiye kudishira ku iherezo. Impari zuko uri umukene Imana igiye kudishira ku iherezo. Impari zuko uriko urarondera ukungene uyavyumva wiba abantu Imana iragiye kubishira ku iherezo. Hari abantu
ibi babona gusa, hari abantu babitegereje imanza ziba zamaze gucibwa. Uyu muntu n'umusuma, uyu muntu siwe, uyu muntu hari ikintu ariko arondera, uyu muntu hari ikintu agamije. Ibyo byose ni imyidodombo, ni impari, ni ibintu byama biriko birakuzunguruka kugira ngo ubuzima bwawe butagukigwa, ubuzima bwawe butaduzwa. Ariko Imana ivuganye natwe kino gitondo, ngiye gushyira ikintu cyose cyitwa impari ku iherezo, kuko ngiye gutuma ibyawe binaga, ngiye gutuma ibyawe bijabye imbere, ngiye gutuma ibyawe bigira umugisha, ngiye kugusobanura mu bandi bazi ko umeze nk'abandi, ariko we mu bwiza bwanje ntumeze nk'abandi. We mu bwiza bwanje sinakubona nk'abandi, we mu bwiza bwanje sinakwitegereza nk'abandi. Inkoni yawe iragiye kunaga, inkoni yawe iragiye kunaga, ibyawe biragiye kubashika, ibyawe biragiye kuduzwa, ibyawe biragiye gushikana ahandi hantu. Amashyi n'impundu nyinshi ku mwami w'abami.